Amahoro Epitas. Wite. Ni sawa. Okay. Reka ku mugoroba ucuca muhira komsa tuhave tunabivugana hama oya sukugorana gato murahaca 19h ndasimba nzane utubrochette hama dusangire vite fait erega na madame amaze iminsi ambwira yuko abakumbuye oya ivyo vyo kugorana nzikuremo erega ngaha we naho nataco tuba dufise none muhira karibu sha turasubira merci ego wasubiye gutumira umuntu utigeze ungisha inama none c'est Epitas na madame wiwe none Epitas aza kurya ivyatsi ko numva wavuze ngo uzagura amabrochette mbese ngira simbi ntuzi c'est à 2 minutes reka niruke ndazibure hama tuco duteka ekimba waje no kutigera ungisha inama iminsi yose uravuduka ukagenda ukazana ibintu cyangwa ukazana abantu wigeze unteguza none uza gukora mu nzu none ndaguteguze ku muntu havaza ngaha umugenzi wawe urazi yuko ahize imyaka 20 turabagenzi ndakute kuri Epitas kuri mutoyi wawe yaje kutigera unteguza ibyo nibyo ndiko ndakubwira nyene imyaka 20 umuntu umutegura ntava gushikira habonye ahubwo nuganda mwereke ko ndamukunda ari kumutegurira mu nzu nkahakubura tera ibitonga ati byaba byashoboka ariko wowe uraza ukanteka ukanshira sur en fait akopo ntigeze unteguza none ushaka ngira iki mwaka none Epitas uraza ko ameze nk'abagore aza ari abutuntu ngo mbega ngo ibintu biri kugiye ibintu bimeze neza gacafu akantu no suko ameze nahaza na madame uraza ari cool sivyo donc 19h urumva je ndibaza yuko umuntu azoba yabiteguye kandi uraza kuzi kunyarutsa ibintu ntaco mfise nongereza ko nta baworosha mu mutwe jewe ngira simbi hama ikibabaje no kuza guhukira gusimba busa nasimba ubiza akeneye decoration ni dote tugira tugire yemwe masha reka tubinyarutse hama wewe ucutegura wazi ngene binyarutsa ngiye kuzana izo pochette mu mwanya mutoyi cyaza gucisha akantu kagakoropesho gatoyi aho ego reka tubigira ukonye kandi namaze kumukonfirma urumva ntitubihindura ahubwo ndagiye uri kuranshireza bwire mama sawa komera ego turasubira mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye ni Olivier ni Nathalie nizere yuko naka kavideo duheje kugira hari ico kuba kabigishije hari ico kuba kabatahuje hari abantu maramburiye dupartage tuzo video aca yandikira umugabo wiwe cyangwa umugore wiwe ngo hewe ngo barakuvuze muri abi bintu byawe intumbero suko twavugumye cyangwa ubundi ariko nuko tubafasha kugira ngo barashare gutahurana kandi nagomba kuvuga si ibyabubatse gusa ikindi nagomba kuvuga hari umuntu yaduhaye karumarike gatoyi no kwipresenta turi umugabo n'umugore nibyo twama twazibagiye kuko twama twibaza ko abari basanzwe badukurikira batuzi turubatse 11 irenga gato yego hama twariko turavuga rero ku muntu w'umukorerike nkuko twagiye turabivuga n'umuntu mu mutwe wiwe agomba gushika ku ntumbero yewe narangaje avuga nibikorwa ni action nico gituma n'uya telefone rimwe na rimwe adafata umwanya wo kumviriza uwo babanye cyangwa bakora n'ibikorwa kugira ngo amubwire ati ibi nibi birashobora gutuma bidakunda cyane naho vyokunda ushobora kubishika ko narusha cyane merewe nabi canke yakomerekeje abantu muri rusange iyo umuntu ariko arumviza umukorerike by'ukuri wovugira ubwongo umuntu nta mutima agira hari n'abantu bace banatubwira bati iyo umuntu amaze kwiga ivy'amatapehama none bicaza aracagura abo yibaza mu buryo mu gihe atarubaka ati none habantu twose ducagura siko bimeze mugabo nivyo nuko umukorerike afise ubutunzi budasanzwe afise energy nyinshi kandi afise ukuntu abona kure rero arafise ukuntu rero abangutse rero aribagira
ko abandi batameze nkawe kenshi ibyo rero birazana intambara rero umuntu byensura azoba kurusha umuntu awumwegereye wubatse n'umukoreheke rimwe rimwe birashaka kukuremera hama ukorana n'umukoreheke arashaka kuguhitana hari n'igihe babibaza yuko adafite ibigumbagumba ubwo arabifise wowe byigaragaza hehe mu bikorwa nk'uko umumelankolike ibi byumviro vyiwe nivyo bimuzanira ibigumbagumba vyiwe abantu kumusanga nibo bamuzanira ibigumbagumba vyiwe hama abaflegmatike nabo bakumva borohewe iyo hari amahoro mu bantu iyo rero hageze nk'igikorwa kanaka cyangwa icyo agomba gukora imbere y'uko yiyumvira abantu wowe yiyumvira intumbero agomba gushikako ni nacyo gituma rimwe na rimwe iyo uwo muntu atagenderewe n'Imana ngo bimuhindure hari igihe abantu bakonsidera mu buryo bwo kuvuga mbega uyu ni esikariye inshikana mu ntumbero yanjye cyane ni uruhome rumbuza gushika mu ntumbero yanjye aho rero acakoresha strategie zitandukanye swat agerageza kuba umuntu amanipira cyangwa akagerageza kuba umuntu akoresha igikenye kugira akureho inzitizi zose zimubuza gushika ku ntumbero yiwe ariko hari n'ibyizigiro Pawulo yagenderewe n'Imana n'umukorehike turabona yuko yatanguye hano ishengeje hama mu nyuma amaze kugendererwa n'Imana turabona yuko ari we yanditse nivyo yahumekewe n'Imana ariko arandika icete c'abikorino ca mbere ikigabane ca 13 uhereye ku murongo wa 4 iyo bita poenda mu ni nk'icese c'urukundo ariko aravuga ngo urukundo rurihangana urukundo rugira neza rero hari ivyizigiro mu muntu cyane gose nukuri aho umukoreheke wese aze kwimenya ntiyicira urubanza ntahahamuke ntababare ahubwo ashimira Imana kuri iyo mpano yamuhaye amen Imana ibahezagire rero mu bipartage n'abandi mudufashe gukwiragiza kuko uko mutwandikira mutubwira ko biriko birabafasha burya hari n'ubundi vyofasha Yesu abagirire neza murakoze cyane